cyane twasezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye kuko data yakitweretse aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzoririmbira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe ntituzongera kubabara tuzoba dushize amarira aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacuncubuye aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi dutandukanya kuko urupfu rutajya mw'ijuru tuzabona
Hey!
Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ukora ibyo ugomba mu ijuru no mu isi. Turagushimiye kuba turi hano ibyo wagombye Mana. None rero kubw'ibyo turasengeye n'umuryango, turacari muri iki gikorwa Mana. Turasabye rero aho tugiye kuva hano, ujane n'ishengero ryose Mwami, utujana amahoro. Ushishikare kutuziga mucyo, tutaramuje bita kuva ko byose mu izina rya Yesu. Urakoze kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. irayo bagenzi aheza mwijuru tuzobirayo bagenzi tuzoririmbira mwijuru indirimbo z'abahiriwe ntituzongera kubabara tuzoba dushize amarira aheza mwijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mwijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mwijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mwijuru tuzohurirayo bagenzi data cyane imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacujobuye aheza aheza tuzohurirayo bagenzi aheza mwijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mwijuru tuzohurirayo bagenzi aheza
subirayo magansi.
turashimiye Imana ku majambo yose amaze kuvugwa. Hanyuma rero muri kano kanya nk'uko ijambo ry'Imana rimaze kuvuga, turazi ijambo ry'Imana n'ukuri. Mwene data Yeremiya hano arasezeye isi. Umudamu wiwe bahora baje inama bakavugana porogaramu y'ibikorwa bazokora, ariko hereye uyu munsi biraheze. Abana babwiye kubanga ko papa iki niki kirakenewe, iki niki vyogenda gute, ariko uhereye none uno munsi birahagaze. Ivyizigiro dufise no kwijambo ry'Imana rivuga yuko Imana yacu iba hafi y'abapfakazi kandi iba hafi y'imfuvyi. Nimwihebure, Imana izobafasha kandi Imana izobaba hafi. Eka n'abagenzi mwebwe mwese, mwene data Yeremiya hano aradusize mw'isi. Wewe araruhutse. Ibibabaro n'ingorane n'ibibazo by'uburyo butandukanye ni twebwe tubisigaranye. Mugabo hariho ijambo kuko ijambo ry'Imana imaze kubivuga. Mwene data Yeremiya hano yaba umuntu w'umukunzi wiwe, yaba umuntu atamuraba byiza, uno munsi birarangiye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo icyo bakiza nuko umuntu yotunganye umutima wiwe kugira ngo azobone mwene data mu bwami bw'ijuru. Nuko reka dutaramura ibiganza byacu dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nyabushobozi, uri Imana ihambaye. Wewe ukoze igikorwa nk'iki, nta mwana w'umuntu n'umwe ashobora kukubaza ngo ivyo wakoze Mana nibiki, kuko ubugingo bw'umwana w'umuntu uwo ari we wese buri mu kiganza cyawe. Turagushimiye Mana ko wahaye uyu mwene data Yeremiya uburyo bwiza bwo kwitunganya, akaronka umwanya mwiza wo kwihana ibyaha vyiwe Mwami, akibasha kuvuga n'akanwa kiwe. Turagushimiye, waramuzigamye umuba hafi. None Mwami, ibikorwa byose yakoze mw'isi, Kristo Yesu wera, ya miruho yose na bya bindi byose, uyu munsi arabiruhutse. Araje Mwami iwawe. Yesu wera, numushire Mwami mu gikiriza ca Aburahamu. Kandi natwe mwacu bafise ivyizigiro, abazogenda bagira ukwizera gukwiye, tuzongera kumubona mu bwami bw'ijuru. Hezagira umuntu wese ari hano, uhezagira n'ibikorwa byose Mwami bigiye gushigara gukoreka hano. Kandi Mwami turasengeye umupfakazi asigaye n'abana, urazoshobora kubaba hafi kandi ushobora kuba hafi ishengero ryawe. Urakoze, byose tubisavye mu izina rya Kristo Yesu. Ahise kumushinga ntahe niyo ndiko Jeremy. Dushinguye uyu munsi uri hejuru yitwa niyo ndiko Jeremy, mwene Mayonko na Ntahondi Beatrice. Yavutse ku igenekerezo rya mbere nzero umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 970. Avukira i Buramata Igihanga. Amashure mato mato yize ku ishuri rito rya Mitakataka. Ayisumbuye nayo yayize Ikatanga Ibaraka muri Zaire ya kera, niyo twari twarahungiye mu bihe biheze. Yari yize amashuri abiri, hari yabayita cycle d'orientation, ni kuvuga uw'umunani n'uw'icenda. Akazi yakora yari umurimyi, akikorera ivyiwe. Yari kandi umuhuza ku mutumba wa Gahongore. Yari yubatse urwiwe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 991. Murumva imyaka ihaciye. Asize abana 10, ni ukuvuga abahungu 5
n'abakobwa 5, asize n'abuzukuru 3 bava ku bahungu. Yitavye Imana yarageze mu myaka 54 gusa y'amavuka. Kuva mu mwaka umwe nari nabivuze bambe ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere muri 70 kugeza itariki 27 z'ukwezi k'umunani muri 2024 aho yitaba Imana igihe cy'isaha 11 zuzuye neza ku bitaro bikuru by'Ibubanza. Akaba yitavye Imana ari umukristo, akaba numwe mu bari bagize abajenama kw'ishengero ry'Iburamata ariho bita mu Kigobe egome rya Pentecote. Mu kibano yarangwa n'ubugwaneza, amahoro ku bantu bose, kuvuga makeya, urukundo rwiwe rwari runini gose mu muryango, nuguca bugufi. Yabana neza n'abantu bose, abato n'abakuze, na jewe ubwanje ndabishingiye intahe. Yari yubatse biciye mu mategeko, afise umugore umwe gusa wenyene. Imana nimwakire mu bwami bwayo. Amen. Nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Hanyuma ntaragira ico mvuga, ndashimye Imana ko yatuzigamye tugashika muri kino kibanza amahoro. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hanyuma namwe ndabashimiye kukigoro mwagize mugashika hano hantu, Imana ibampezagirira. Hanyuma barambwiye mvuga igishinga ntayiciwe. Mu myaka yose twabanye nukuri nta kibazo na kimwe. Murazi ko mu mibano hatabura ibigorana, ariko hagize ikigorana nukuri twasha dutunganya bikagenda neza. Nukuri nta ngorane nimwe, nubwo hogira akantu tuvuganye nko mu gitondo, ku mugoroba byaba biheze, hama tugasenga Imana tukabaho uko nyene. Haba nagomba mvuge ku bikorwa twakoranye, mu bikorwa twakoranye mu ishengero, nukuri ndamushingira intahe rwose, kuko mu byo nakoze byose ntiyigeze njyagumba ngo nagiye ku rusengero ndateba, oya, ahubwo mbere wewe yaca nsanga iyondi akaza kuntora. Imana nibimuhezagirire. Hanyuma yarambwira ati nukuri wewe ntiwirate ngo nukuri umuririmbyi, ukaba umunyagikoni, ukaba umurongozi w'abaririmbyi, ukaba umwigisha w'abana, ndetse ugakora n'ibindi. Umenye neza ko nihagera kuhembwa tuzobigabura. Yesu nashimwe cyane. Abimbwiye ko nkaca namubwira ati ishinga kuguma wicaye aho ngo nzobiguhako. None arantanze. Yesu nashimwe cyane. Arantanze, arabinyakuye, nanje Imana yompa bikazobukunyene. Hanyuma mu gufatwa kwiwe yaragwaye, ubwa mbere yaravunitse, hama arakira, adakize. Ariko nubwo byabaye uko ntihari bwagere parengana, hari icyo Imana yari imurindirije. Yesu nashimwe cyane. Ego murashobora kuvuga muti mbe ko atarira, byose ni mu mutwe. Yesu nashimwe cyane. Aha nabyishizemo ngo ntanguye kurira, nawe worira. Amen. Hanyuma rero ndashimiye Imana ko yaronse umwanya mwiza wo gutunganya icyo namukorera cyose. Yambwira ati mama Bigi urakoze, Imana iguhezagire, ibyo uri kurangorera byose Imana izobiguhembere. Hanyuma ku munsi wa Mungu niho yagumye ambaza ati none ba mwarimu ubwo barabizi ko ndi ngaha mu bitaro? Ndavuga ati nukuri ba mwarimu narabibabwiye, ariko kimwe gusa mwarimu ari mu gikorari Gihanga, uwundi nawe niwe afise programme ku rusengero. Numvise abimbagije uko, ageze ku mugoroba barambaza ngo none nubu
ntibarataha cyangwa ntiwabatelefone. Ndamubwira ati ntabwo nabatelefone kuko ndazi ko bidakunda, ariko namwe ufise ikibazo mugenzi mbwira. Arahora ahoze yambwiye ati jewe icyo nokubwira mu mibereho yose ni ugusenga Imana hamwe no gushima hamwe no kwizera. Yesu nashimwe. Aha rero gituma ndiko ndavuga ibi ndabifitiye igishinga ntahe gikomeye cyane, niyo mpamvu mubona ntarize. Sinarize kandi sinzonarira. Yesu nadutabare kuko yarangije neza. Naciye ntuma ko abakozi b'Imana bo ku Gahongore baca baraza barantabara, barayaga. Bamaze kuyaga, bamaze kugenda, turi muri sala carambwira ati mama Bigi, igikorwa ukoze Imana iguhezagire kandi izokiguhembere. Yesu nashimwe cyane. Icyo nokubwira ukubaho kwawe canke n'abana gikuru ni ukugira icyo muhevye kandi mukirinda. Ati kuko aha mw'isi wacu turi ngenzi. Abimbwiye uko ndiyumvira igituma abimbwiye, ndavuga none ibyo kubera ko bimbwiye. Aca mbwira ati none ntuzi ko turi ngenzi, iwacu ni mwijuru, ibyo wicara ubizi. Ndavuga ati murakoze. Hanyuma rero bukeye bwaho baramupima batubwira ngo aragwara igisukari. Naco yenda bishimira Imana, sibyo none ga yewe, kuko uwo wagwaye agapfa uzi ingwara imwishe biraryoshe, sibyo none ngo nje guhumiriza abantu bariko baravuga amajambo. Hariho abantu bariko baravuga amajambo, nibareke. Yesu nadutabare, nibareke bareke kumukurikiza amajambo. Ingwara yamwishe Imana irayizi kandi Imana yari isanze yaramwiciye. Yesu nadutabare cyane kuko Imana yaramuteguye mu mezi 2 n'igice, yaramuhaye umwanya wo gutunganya. Yesu nadutabare. Ibyo ndabishimira Imana ku byabaye byose. Yesu nabahezagire. Nyakwigendera Jeremy twari tumaranye igihe kingana n'umwaka n'amezi 3 dukorana ibikorwa by'Imana. Ukuntu rero namubonye, yari umuntu amaze igihe kitari gito akorera Imana kandi yari umujenama avuga make. Kandi ikindi namubonye ko yari umuntu akundana cyane. Mbere nk'iyo habaye igikorane mu kugira yunguruza umuryango wiwe, yabanza kwitwararika twebwe abakozi b'Imana, akabanza kutwunguruza. Rero yari umuntu akundana. Imana nimwakire. Irarorera ingene umuntu yari yaraciwe atohava apfa ari gicibwa. Iri niryo jambo ry'Imana tugire tubamenyeshe mwebwe muriho. Umuntu imbere y'Imana bigicibwa ryari. Iyo ari umunyabyaha ababaye igicibwa. Mugabo kubura urukundo rwayo igacirindira, naza hava ashika mu kuzimu akiri igicibwa. Nukuri abarandutse. Imana idutabara. Ariko upfuye atakiri igicibwa, yagira ubuntu n'Imana, yarihanye, hari ibyizigiro inyuma y'ubu bugingo. Haleluya, haleluya. Hari ibyizigiro. Nico gituma kenshi muzobona abantu iyo bahwereye bariya bagakwa guturika. N'ubu wowe usanzwe uyafise, ndaguhaye akanya ari ruturike, mugabo ntabwo burutera. Uyu ni umupolisi w'Imana, twese azodukomfoka kandi nuvuga ngo twese tuzogira gute? Tuzopfa tumeze nk'amazi aseseka ntayo. Usimana kuko ari urukundo irarindira. Umuntu yari yaraciwe umunyabyaha kugira ngo yihane. Ariko kandi hari abanga gasanga umuntu aribabaza ukamenga arimo amabuye. Nukuri kose twese tuzogira dute. Arico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye kuba abantu beza.
ntitwigire inzu z'amabuye, turwane intambara yo gukizwa ibyaha, tuvyankane naho biri. Imana idutabare cyane, kuko umunyabyaha azopfa n'umugororotsi apfe, twese tuzogira dute? Tuzopfa. Ndanajanye n'uwe mugororotsi kuko afise kazoza. Yesu nashimwe cyane. Murabona iki gihe abantu menga bari pagasomore, usanga barankana, haravuga utongo, harabapfa ibiki, usanga imiryango irashihana, abantu bavukana bakihana. Mbega mwihori, muriko mwihori, muzopfa. None niwapfa waranse mwene wanyu, waramwase ukamurandura, none bizokugendera gute? Ibi bintu mwebwe ntavyo mubona, mwebwe nimubona kuko nabibona. Ibi byaranteye gukizwa. Haleluya. Nawe uri gutere gukizwa mu izina rya Yesu. Yego. Uko igihe kimwe umugabo umwe w'ikigaba yari afise mwene wabo, yari afise imodoka zibiri, ibeni n'ivatiri. Aramubarira mu iyo vatiri tinyungurutsa ngo iyi nta muntu ayijamwo, ngo iya ngo yama ngo twigendamwo ngo ntamadame. Ni mwene wabo. Bukeye rero umupolisi arashika, wa mugabo w'ivatiri arahwera. Mumbi byisi yera ari umucafu. Hanyuma rero abantu ntibakanga, bacavuga bati umuryango ushika uri hehe? Ati ni jewe mukuru w'umuryango. Wa mugabo nyine yakakungurutse. Tinone biza kugenda gute? Jewe nza kugenda muri ivatiri, bene umusigwa. Ati hanyuma umwene wacu yahwereye agenda mwibere. None mubigisha atari umucafu. Zamurakundana, mukundane, mutinye ijambo ry'Imana, mutinye ibyo abakozi b'Imana bababwira, kuko umunsi uri izina tuzopfa, kandi upfuye ataco wamazi uzoba upfuye nabi. Twese tuzopfa tumeze nk'amazi aseseka nayo. Ariko ivyizigiro bihari, iyo umuntu yari yaciwe akaba umunyabyaha, Imana yamuroreye ko yihana, kandi nta kigoye kirimo. Wemera ko uri umunyabyaha, ati naracumuye, Imana ingirira imbabazi, ukaba umugororotsi. Yesu nashimwe. Imana itameze nk'abantu, naho umuntu yihanira kumvira ati mpamagara abakozi b'Imana. Imana ntimeze nkakujya wewe umeze uri ntigacika. Ikikugirira imbabazi kuko ni inyarukundo muri kamere yayo. Haleluya. None rero umuntu wese uzi woba waraciwe kubwicaha, byari ubunishano, harabaharika kajya abagore benshi, harababorerwa bakaziraramwo, hari ibintu by'ubuyobe. Uno munsi n'ubugesera biri abantu bariko bariga no kuroga, ubu n'akamaramaza. Nakwingingiye ngo wihane ntuzupfe uri umurozi cyangwa uri umusambanyi, uzugirirwa imbabazi n'Imana. Yesu nashimwe. Dusubire dusome ijambo ry'Imana hano, murabe ibyizigiro dufise. Haleluya. Ibyizigiro dufise uno munsi. Dusome muri iki cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'Itesalonike. Turagiye gusoma muri iki gice kigira 4 kuri uyu murongo wa 13. Uko abapfuye bazozuka. Ariko bene data, ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nk'ababandi badafise ivyizigiro. Ariko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko abasinzira muri Yesu Imana izobazana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'Umwami. Twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kuzuka ku Mwami wacu, tuzokwitangira imbere y'abasinzira na gatoya. Kuko Umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo ku mumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe abazoba bakiriho dusigaye
tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwame mwiruranisha ayo majambo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ibi rero ivyizigiro nagira ndabaturire bituma uno munsi mwumva abo bita barokore tudatinya urupfu. Sema amina. Nukuri gushaka ungenzure naho yoba mushikanje jewe sindira, ndabizi ko uyu mupolisi ategerezwa kuzoza ajani, mugabe ikibazo anjanye hehe? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ikibazo ndoyehehe. Yego umaze kumenya rero iyo waroye ngaha umukozi w'Imana Pawulo abwirira ishengero ry'Itesalonike, ahantu Tesalonike habuze ubutumwa bwiza, nukuvuga ngo bagira iki? Barumva neza ko bumvise ubu butumwa ababwiye, mugabo ngo abayuda bakura hasi nkuko namwe mubibona. Ariko ndavuga mugabo hari abandi bariko baravuga ibindi, mugabo naho uvuga ibindi nukuri ijambo ry'Imana rikazova ko n'agashatsi inzambi zovuga. Sema amina. Yego kandi naho pinga ntuzontesha kuvuga, nzoguma ndabivuga. Haleluya. Abayuda ngo bamwiruka ko Pawulo yiruka mu nzu kwa Yasona, hageze mu ijoro bamunyuruza baduca mu kadirisha, mugabo acasigaye urubuto rw'ijambo ry'Imana. Abagira iki? Barakira ubutumwa bwiza, baremera. Iki gihe rero cyarabandikira, hari ibyo yari yumvise ko batanguye guta ibyizerwa, arabarira tumviriza yemwe bene data, ntitube nk'abandi badafise ibyizigiro by'abasinzirira itiro. Yesu nashimwe cyane. None urafise ibyizigiro? Bari duwo muri kumwe turafise ibyizigiro kuzoja mwijuru. Erega ijuru turarigendana. Yesu ashimwe. None ijuru turarigendana, uri ngaho mwibarabara uzoja mwijuru, uravyumva? Haleluya. Uravyumva? Ijuru turitangura ubu, iremera guhendera turitangura ngo nuko uremvye canke ugize n'ibindi. Uryumva ubu yuko ijuru muri kumwe. Ibi byizigiro rero nukuvuga ngo ni karanga muntu, ugasanga umuntu arafise ikintu citwa murare mu rurimi, arafise murare mubonanye ukabona babandi bavuga ati abakizwa bameze uko. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Nimura nk'abandi umva barahari badafise ivyizigiro uno munsi, ivy'ibitiro by'abasinzirira itiro ry'urupfu. Haleluya. Mwizere yuko umwami wacu yazutse, natwe tuzogera dute? Ko niwe yashurije abazutse, kandi umwami wacu twizeye natwe tuzozuka. Bizogenda gute rero? Umve icyo yabwiye Abatesalonike ngo hazobanza haza akamo k'inzamba, umumarayika mukuru avuze, na Yesu avuze, n'Imana ivuze, hama ngo abizeye basanga bafise ibyo byizigiro duce duterura, baca bateruranwa bajya babanje guhera. Aba bene data turiko turaherekeza ubu ntabwo tuzobitangira imbere, oya, niba bazobanza gutaruka hama natwe ngo mukanya nako guhuvya. Hariya Ifilipi yatanze y'inyigisho ngo azohindura iyi mibiri yacu y'ubufafara ishushanywa n'ubwiza bwiwe, kuko afise ubushobozi bwo kwigandurira byose. Sinabizi n'abazobikora mu masegonda, ni ibyiwe mu bumana bwiwe, mugabo twebwe abazoba natwe tukiriho, abaduhamba mu gahongore na hariya ku muyange, igihe bazoba bamaze gupumuka, natwe ngo muri ako kanya tuzoca twambikwa ubwiza budasanzwe, duteranwe mu bicu, dusanganire umwami wacu mu bicu. Haleluya. Jewe rero iyo ndi muhira mpora nibaza, mbega ibi bintu bizoba bimeze gute? Maca nibaza aba bavyeyi batubwiye ubutumwa bwiza, batwitwararika badukunda, Imana izotugirira akabonisi mu kugenda. Urabona babibujumbura abandi babino, duce tugenda Kabangiro dukitse, tugenda dukikiye mu kirere. Haleluya. Tugenda dukikiye mu kirere, hanyuma rero duhurire, sindabiza ahantu tuzohurira, tubazanye tibega nawe wabayemwo. Haleluya. Tuzonezerwa ico gihe. Nyizera ivyizigiro bituma tudatinya urupfu. Urashaka ruze ubu hari akajagari kari mu bantu ngo nakayandoze yangaraguye akakuroga, wowe wari umaze iki?
ugasanga abo bantu n'abakirisi ubu barimo ngo bararoga none baroga ngo bateshe ku rupfu rutazoza. Bararoga barashaka baroge n'ejo baroge na hirya y'ejo mbere barashaka babitangure rumva bashitsa icari kihari birabasha. Wigura cy'umwanya wangana n'abantu ngo baroze bari baturoge batunyarutse turuhukire imirimo. Urabona haleluya haleluya imana nk'abandi badafise ivyizigiro by'abasinzira rino tiro b'abapagani batazi iyo baja mugwana intambara yo gukizwa umwami abahezagira.
kandi ugiye tukigushaka, twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango, ariko Imana nayo ikora uko igomba, niyibona ibikwiye n'ibibereye. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuzi ko tuzohurira iwacu mu ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuzi ko tuzohurira iwacu mu ijuru. turagushimiye kuri Imana, turagushimiye kandi ko aribo batanguye urubanza gushika aya masaha. None turasengera abantu bose bagize urukundo rwo guherekeza uyu mubiri wa mwene data, umwe wese n'umuhezagire kandi umwandikire. Byongeye kandi turaha turasengeye uyu muryango wasigaye muri iyi si, ubandanye uba muri uru rugo kandi ibikenewe byose uzobikore, turabyizeye. Turafashe urugendo turasubiye hariya twaje tuva, na cyane cyane hariya muri sale. Ujyane natwe uturinde amasanganya. Urakoze, turabigusabye kandi tukwinginga ko bikora, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wewe mwana daturushe kandi unanije n'ibibazo by'isi nureme, n'igihe gitoya cyane abiyanganye bose bakigira mu ijuru kuruka, n'igihe gitoya cyane abiyanganye bose bakigira
gushishikara yije mu biganza byawe kugira ngo ibigiye gukoreka hano byose ubemo umutekano uboneke kandi ubwiza bwawe bwongere butugaragarire muri byose. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo nawe tubisabye, amen. aho tuzogandukira uwoba uyu mwene data yitavye Imana bari bafitaniraniye ibikorwa bariko barakora batari bwaheze, cyangwa nawe araho yoba yariko arakora atari bwahembwe. Muri iyo minsi rero azoshishikara kuzaraza akurikira uyu muryango ubona imbere, azokwiza ukuvuga ngo seyideri cyangwa arifitiwe cyangwa araho yari yakotesheje bitari bwahere, azoza kurera umuryango bariyo ndikonjereni muri iyi minsi usigarane uzogezaho tuzogandukira. Urakoze rero. Yesu nashimwe, turamukije mu izina rya Yesu mu bikorwa batujeje ibyo bikorwa yuko tuzobamutama ari ikibazo bafise tuzobabwira, ibizotugora tuzobaza abakuru mu muryango bazatugira inama. Imana ibaheze neza. Turaba espoir ije dusanzwe dukorana bana Desire, twaje duserukiye abandi dukorana nk'uko turi radio ijwi riremesha twagiranye umubabaro iyi nkuru, ariko kandi dusanzwe turi ijwi riremesha turavuga ati uko biri kose naho twari dufite ibikorwa byinshi no munsi, reka tugerageze tuze kwifatanya n'abandi na cyane cyane kuremesha Desire dukorana na umuvyeyi asigaye, hanyuma na barumuna we bantumye bavuga ati uhoraho ari kumwe namwe kuko ibi byose arabizi. Hanyuma baciye banabituma baravuga ati muri bihe bitoroshe barazi yuko abantu mugoroba baba bataniye ibicaniro hagakenerwa udukwi. Udukwi rero baje tutuzanye, tukaba turangije kandi tuvuga yuko gushishikara abana nawe. Murakoze. Nubwo amagambo yajya ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro, mutima wanjye. Imana ikora ikiyategeka ikindi. Hanyuma buri mu ijambo ry'Imana abakozi b'Imana baremesheje umuryango usigaye, twizeye batekeranya kubaho burya n'Imana. Nawe mutamu shenge yagiye ibintu Imana irayibonetse mu gifuzi, murembe izobazigama, izobagaburira, izobambika, isi niriyuzuye n'ivy'Imana. Turabashimiye mwese ingene mwaje gushigikira umuryango, natwe ishengero mukaba ariko gushigikira abakozi b'Imana bavuye hirya no hino. Mwese muba mwese hamwe, Imana ibahezagire cane. N'abandi muzoze murababwira iteka nk'iri, kuko umuntu yagize ikibazo nk'iki akabona umuryango ungana utugunya aca agaruka akiyumva. None rero turarangije igikorwa cy'uno munsi, twagaze kaze mutama wacu hano Pasiteri Gihanga yashitse hariya ayasaga dusa n'abahejeje aca duterera igisabisho. Kaze.
turagushima kuba duhaye ukizwa tukihana tukava mu byaha turagushima ko twaguye kuko tuzi ko ijuru ririho kandi tuzi no kumva uriho turagushima kuko tubaye intumbero yo kuzokurikira ubwami bwawe byakoretse twagushimiye kandi turakora turakebuka ibisigaye ni kutuzigamana tuziga mu muryango ari natwe turi gushishikara kuyumvira no kwifuza urugendo rwacu tuzagohera tukazobagereza mu bugingo budashira urakoze abantu bagira bagende baje hano bagaragaza urukundo rudasanzwe kubera ko benshi babo buri hano ushishikare kubagira neza kandi bakomeze guhiga nabo nyene bashyira gutunganya isogero muri yarageza ajoje mu bwami bwawe abane nabo bagiye gutora ino basanga bagenda n'amamoto abagenda n'imiduga abagenda ku maguru kumuzigama aje gushika amahoro turagushimiye kunoze umuntu wese yakoze muzina ryawe na Kristo Yesu mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro nawe mutima wanjye himbaza iyo Mana kandi unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro haleluya mutima wanjye himbaza iyo Mana